ntabwo nshaka kuguha ikiganiro muge utavuze indirimbo ziwanje nubanje gukora iki? Nibaza yuko ari ibintu byumvikana. Mutuvugije tuzobaha iyo interview tuze kupromotinga za ndirimbo ziwacu. Mugabo mugiye mutatuvugije je noza gukora iki kuri radio iwacu cyane no guha interview nze gukora iki? Nze kuvuga ibyo nambara cyangwa ibyo nariye? Ntibishoboka. Nimuvuze indirimbo ziwacu hama natwe tuzobaha iyo interview. Kanje nusaba n'abartiste bose bihakarare mugihe umuntu atavuze indirimbo yawe wayi umuha interview. Ntibishoboka. Ubushaka interview mugihe utavuze indirimbo ziwanje. Jewe umuntu azovuze indirimbo ziwanje nzomuha interview. Ngwa mugihe utavuze indirimbo ziwanje ndaguha interview. Tugaruke ne handi nimba bari ko baradutwenga hariya hari n'umuntu yavuye hano anye agenda avuga hariya ibintu byinshi kuduteza isoni kandi yasanze ari byo. Ugiye ahantu cye ahantu nta ndirimbo nitwe turiko turisamburira ko nk'impende jena tureba jena arabaretse uzivuze mutazivuze soke ariko nimuzinga mwitoga ngo tone dutera imbere ngo twebwe ngo abandi badusize baradusiga nyene parce que twebwe ntitukunda iby'iwacu mubifisemo uruhara runini yego gukundisha ibintu by'iwacu. Murakoze.